Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye: politike, umutekano, agateka kazi na muntu, ubutunzi n'ibindi byinshi biriko biravugwa ijya nino mu kibano. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri mu ntara zose uko ari zitanu mu ndinganizo shasha nga mu gihugu c'u Burundi, iri mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, abadukurikirana bahereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure mwese. Na makuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye, cyane kubivugwa ku banyepolitike batandukanye. N'umukenyezi azwi mu migufi izimvye canke se amabiju, arazwi mu myambaro izimvye kw'isi ikorwa n'amahinguriro akomeye cyane kw'isi y'abazima, arimwo Gucci, Versace n'ibindi byinshi bitandukanye. Numwe mu bakenyezi ashobora kwambara imiliyoni 30 ku munsi, ubundi munsi akambara izindi miliyoni 30. Cane ivyo benshi bakabibara bagendeye ku myambaro yambara ndetse n'amabiju aba amuriko. Nta wundi ni Angelina Ndayishimiye, uyavugwa muri byinshi, akavuga ko ari we aganje mu butegetsi bw'u Burundi, akavuga ko ari we afata ingingo ibindi bihanganga bitokoba ko gufata, ndetse akavuga ko atabura amadekre umukuru w'igihugu aba yasinye kugira ngo agene abantu mu bibanza bitandukanye. Utari umugenzi wiwe ntiworoherwa mu butegetsi, ndetse biranashika ukabogozwa. Uwo ni Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose ni bimuvugwa ko Angelina Ndayishimiye ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba n'urongoye fondation Umugiraneza, akaba ari fondation avuga ko yashinze mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ni byinshi bigenda biramuvugwa ko mbere n'abashikiranganji ngo barabogozwa ku ngingo zimuvuye ko. Uwo mukuru w'igihugu yimye umubonano, araheza akamutumira muhira. Umukuru w'igihugu yataha avuye mu kazi kiwe ka misi yose, avuye mu biro vy'umukuru w'igihugu nyene agasanga uwo yanse guha umubonano ari muhira, ubundi bakayaga ivyo mu kazi bigahinduka ibiyago vyo muhira. Angelina Ndayishimiye yaravuzwe muri byinshi, ibimenyesha makuru bitandukanye, yoba ivyo mu gihugu ndetse na mpuzamakungu vyose biramuvuga ko, ariko bakavuga ko uko bamuvuga ko ariko bamwamamaza, abandi bose nabo bagahera ko bamumenya ngo bisa no kumutera intege. Bamwe bati nta wundi numwe afise ubushobozi nk'ubwa Angelina Ndayishimiye mu Burundi, ngo yaba umukuru w'igihugu, yaba umukuru w'igisirikare, yaba umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, yaba umukuru wa banki y'igihugu, yaba umukuru wa OBR, yaba utwara iperereza, nta numwe anganya ubasha n'uyu mukenyezi. Igisata cyose ashatse aragitegeka bigakunda, uwashatse baramuha akazi canke bakamukura, ategetse uko amafaranga akoreshwa nta uharira. Gafise ububasha bwo guhindura inzego zimwe zimwe uko zigunganije, bikaba akarorero ivyashikiye igisata cyo gufatana mu nda. Abashikiranganje adashaka barabogozwa, aratanga amategeko ku nzego z'iperereza ngo adashaka bakamukorerako. Uwo perezida yanse guhumubonano nk'uko nabivuze mu biro, umugore amutuma ko muhira, perezida agataha amusangaho, maze ivyo mu biro bigahinduka ivyo muhira. Muri BRB ni ukuvuga mu banki nkuru y'igihugu arategeka, bikaba muri OBR ijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi akora ivyo ashatse. Amasoko ya leta yiha ayashatse no mu gihe umukuru w'igihugu abatavyemeye. Ababizi ni muri Seni, cane kuri dosiye yo wahora ari umushikiranganje umuhisi Gabi Bugaga. Ntidushatse kuvyinjiramwo, gusa nanone mubikeneye mwandike muri commentaire kugira ngo tuzobigaruke ko. N'umukenyezi kandi yagiye aronka ubushimwe butandukanye nk'umukenyezi w'akarorero mu Burundi. Muri uyu mwaka wa 2026 arafise ubushimwe bwinshi cyane, harimwo ak'umukenyezi w'akarorero mu Burundi, agashimwe k'umukenyezi w'akarorero, agashimwe yahawe na Union Africaine nk'akarorero mu kwigisha bigeme, ako yahawe na FNUAP i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi ngo kuko ngatanga n'amategeko ku baserukira igihugu c'u Burundi ko userukira igihugu agomba kumuronderera ubushimwe. Hari nako yahawe mu gihugu c'Ubwongereza kitwa Global Health Award. Muti no kubera iki dutanguje ibi vyose, muraza kuvyumviriza nimubandanya gukomeza ivyino nkuru.
Kuva Angelina Ndayishimiye yaronse ubushimwe aherutse gutahana, inzego nyinshi z'igihugu zahawe itegeko ngo ryo gusohora amatangazo yo kumukeza. Kuri televiziyo y'igihugu abategetsi barakurakuranwa gusoma amatangazo avuga ingene uyu mukenyezi ari igitangaza c'imboneka rimwe mu Burundi. Ni nawe kandi yavuzwe mu gukoresha ingendo z'indege zizimvye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho indege yakoresheje aja kuronka ubwo bushimwe yakoswe mu gihugu ca Turukiya. Indege yoba yaratwaye arenga imiliyoni 500 mu mafaranga y'u Burundi. Saba gusa bavuzwe kuko havugwa ibogozwa ry'abategetsi batandukanye bivuye ku ngingo ziwe canke se ku vy'abayifuza. Ibiza vuba ni kugwa rya Ambasaderi Space Caritas Njebarikanuye, bamwe bavuga ko iyo barakuwe na Angelina Ndayishimiye. Mu kwezi kwa Ruheshi uyu mwaka ku igenekerezo ya gatatu Ruheshi umwaka wa 2026 nibwo Caritas Njebarikanuye yaronse ikete ry'umushikiranganje Edouard Bizimana rimutegeka gusubira i Bujumbura butarariye. Ico gihe yari yaraye yakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu rihuza ibihugu bivuga igifaransa Louise Mushikiwabo. Abenshi bibaje ko iyo bazize uwo mubonano ngo ariko Edouard Bizimana yasiguye ko atari ico yazize, akavuga ko bisanzwe ko umukoresha amagara umukozi wiwe. Amakuru yavuye mu biro vy'umushikiranganje Edouard Bizimana akemeza ko atari we yakuye Ambasaderi Space Caritas Njebarikanuye. Mu biro vyiwe bagira bati nimuronderera handi, hano ntituzi ico Ambasaderi Njebarikanuye yazize, nta makosa tumuzi ko muri uyu mwanya muto yaramaze. Itegeko ryo kumuhamagaza ryavuye hejuru. Aho hejuru havugwa ni mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gwabonetse cyane ni General de Brigade Aloys Sindayihebura asanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyu niwe amategeko yaciyeko. Amakuru ahari yibanga akavuga ko General Sindayihebura yashize mu ngiro amategeko yahawe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Aribwo bamwe bavuze ngo subwa mbere bibaye, kuko hari abategetsi benshi bamaze gukugwa biciye kwa chef de cabinet civile ahawe itegeko na Angelina Ndayishimiye. Gico benshi bamabibaza nuko bikorwa President Ndayishimiye abizi canke ko Ndayishimiye bimenya vyamaze kuba, hanyuma akarekerana kugira ngo ntiyiteranye n'uwo mu nzu. Ibi byose rero dutanguye tuvuga Angelina Ndayishimiye yabigarutse ko mu kiganiro yagiranye n'ikimenyesha makuru c'Abongereza BBC Gahuza Miryango. Angelina Ndayishimiye yatangarijemwo ibintu vyinshi bitandukanye, mbere cyane agaruka no kuri ibi vyibazwa n'abantu nkuko abenshi bagenda barabivuga ku maradiyo atandukanye, mu mashiramwe yigenga ndetse no hirya no hino. Nkuko dutangurira umwiwezo wacu kuri umwe mu banyepolitike bakomenga mu gihugu c'u Burundi, Angelina Ndayishimiye mu kiganiro na BBC Gahuza ubwiwe yihakaniye ko atadekret yatewe ku mukono n'umugabo wiwe yatabaguye. Iradiyo y'Abongereza Gahuza iherutse guha ibibazo Angelina Ndayishimiye. Mu gace gato iyo radiyo yayashize ahabona ubwa mbere, Angelina yumvikana ariko arishura ku bibazo vyerekeranye n'ishiramwe ry'iwe Fondation Umugiraneza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akanumvikana ariko abazwa ku bibazo bijanye n'amakuru amuvugwa ko kukunge nahungabanya ibikorwa vy'inzego zitandukanye harimwo n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Muri ico kiganiro na BBC Gahuza, Angelina Ndayishimiye arahira karengwa katigeze atabagura decret canke itegeko ry'umukuru w'igihugu yaretewe ku mukono n'umugabo wiwe. Angelina Ndayishimiye akaba yabwiye BBC ko vyaba ivyo hamwe n'ibindi vyose bamubeshera ari ibinyoma. Angelina Ndayishimiye yaratabaguye decret yasimwe ko na Ndayishimiye, nivyo benshi bibaza. Twibutse ko ishiramwe Fondation Umugiraneza ry'umupfasoni w'umukuru w'igihugu benshi bavuga ko rihungabanya ukungene leta ibategekanije amafaranga izokoresha ku mwaka. Angelina Ndayishimiye ngaruba ukagaterura amafaranga agenewe ubushikiranganje kanaka akatwara mu vyo bitajanye n'ibiba vyateguwe n'ubushikiranganje kanaka. Ingendo nk'iyi benshi bakavuga ko ari mbi mu gihugu n'ubundi gisanzwe kiri mu bibazo vy'ubutunzi, uretse ko ngo harimwo ukwimenyera hamwe no gusuzugura ivy'igihugu nk'uko bamwe babivuga. Tukabibutsa kandi ko nivyo vyo kuburabuza umushinga ntawe mu gutabagura impapuro abayateye ku mukono cyane cyane zigena amabanga abo Angelina adashaka ngari ukuri kuzuye naho we abihakana. Vyarabaye izuba riva, ndetse abafise amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike benshi bita societe civile nayo yagiye arabitangaza.
benshi bakavuga ko Angelina Ndayishimiye azwi nk'umukenyezi ategeka umugabo haba muhira mu rugo ku kazi akanagira agakubagura abategetsi bakuru b'igihugu. Ubizi ni General Guillaume Bunyoni canke Gervais Ndirakobuca bahoze ari abashikiranganje ba mbere. Ngo abashaka amakuru y'imvaho boyabaza uhoze ari umushikiranganje w'ubutungane Artemone Katihabwa. Uyu yari hagaze ko kugira ngo aburizemwe uyo mugore gutera amafaranga agenewe ubushikiranganje bwiwe, Voice Ndayishimiye aca muhemba kumubogoza. Bamwe bati bogi igihugu kirinze gipfa nk'uku kimeze nk'icatabaguritse kiba cazingamitswe mu mfuruka nyinshi. Ngo Angelina Ndayishimiye afise ishusho y'umurundi kaza ataca sonera. Ngiyo shusho ngo nimbi cyane kandi rafise ingaruka mbi kubigeme bakiri bato bibaza ko ibikorwa n'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu bita Premier Dame ari akaroro keza ko kwigana. Ingendo afise nazo bigeze babona kuri Denise Nkurunziza asigwa na Petero Nkurunziza. Denise Nkurunziza ngarubashwe n'abarundi sinzi kubera uko yahoze yifata akiri umutambukanyo w'umukuru w'igihugu be nuko yifata ubu atakiri muri ivyo vyubahiro. Uyu akaba ari umwihwezo wa kimwe mu menyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi vyisunga cyane biba biriko biravugwa mu gisata ca politike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko benshi bagiye barabihuriza ko hari kandi ihibogozwa ryategetswe na Angelina Ndayishimiye ry'umutambukanyi Space Caritas Njebarikanuye yari ambasaderi w'igihugu c'u Burundi mu gihugu c'u Bufaransa, benshi bakarihuza namwe mu bizigirwa ba Angelina Ndayishimiye. Uyu akaba ari charge d'affaires Aline Nduwamariya. Ubundi muri ambasade y'u Burundi Paris, Angelina Ndayishimiye hafise ijisho ritoroshe. Aline Nduwamariya asanzwe ari deuxième conseiller d'ambassade aheza akaba charge d'affaires iyo ambasaderi atahari. Uyu mukenyezi akavuga ko ari we yari akoresha amakosa akomeye diplomasi y'u Burundi. Uretse akaba mwegera bose bavuga ko adashoboye amabanga, yagezwe ko ari wagoma yirukanisha abambasaderi b'u Burundi mu Bufaransa mbere n'abandi bakozi muri ubwo buserukizi Paris, kuko amasoko yacu avuga ko yari amaze kwirukanisha abambasaderi babiri ari bo Ernest Niyokindi na Isayi Kubwayo. Uyu mukenyezi Aline ngo yirata ko yivuganira na Angelina Ndayishimiye umupfaso n'umukuru w'igihugu. Aho rero ni haguma arega umambasaderi wese abipa mu Bufaransa ngo ikibabaje nuko ivyo barega badaheza ngo babimenyeshwe kugira bisigure. Angelina rero ngagira ko afata ingingo ziwe ntabanduka atabanje kubaza urundi ruhande. Kuvyerekeye Space Caritas Njebarikanuye hoho ngo bishoboka ko Angelina yatanze itegeko ryo kumucunga kuva gishika, kuko amakuru y'ibanga dufise abivuga. Hakaba rero vyarateye icuka kibi cyane mu barundi ba mu gihugu c'u Bufaransa. Ni mu gihe kandi benshi bavuga ko Angelina Ndayishimiye n'ubundi yamafata ingingo zitandukanye cyane ngiyo bigeze ku mahera y'igihugu. Muribuka ko kandi hashizweho ibiro vy'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu, ivyo navyo bigashirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu wari muri Ntare House, aho no mu mafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'2026 mwaka w'2027 yose ya hategekanijwemwo amafaranga y'ibiro vy'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu yababa imiliyaridi 4 z'amafaranga y'u Burundi ku kwezi, ndetse akaba ari n'andi mafaranga imiliyaridi 7 yongerewe kugira ngo abashe kurangura ayo mabanga. Bamwe bakavuga ko ivyo biro vyo afise rero mu biro vy'umukuru w'igihugu ari vyo bimufasha gucungera ibikorwa vy'ibanki nkuru y'igihugu BRB, mu gihe benshi bavuga ko ariho amafaranga menshi ava cyane aba yitwa ko aje mu gisata cyo kurangura ibitoro hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru ariko aravugwa hirya no hino, reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa. Burkina Faso iriko irigira ku bunararibonye bwa fomi mu vyo guhingura ifumbire. Umushikiranganje w'imigenderanire ya Burkina Faso n'amakungu Kalamoko Jean Traoré yaragenda ihingura fomi ku munsi w'igenekerezo 12 Myandagaro uyu mwaka. Ubwo rugendo rwabaye nyuma yo gutera umukono ku masezerano yo gufashanya cyane mu vy'umutekano n'uburimyi hagati y'u Burundi na Burkina Faso yabaye ku munsi w'ejo. Icegera cy'urongo ihinguriro fomi Hermenegilde Manyange yarerekanye ibikorwa fomi ikora kuva mwaka w'2019 birimo kugwiza umwimbu, kuvanga umwavu w'ikizungu n'uw'ikirundi, hamwe rero no kugarukana akanovera k'isindimwa kari karataye kubera umururazi wibonekeza mu isindima y'u Burundi.
Umushikiranganje Traoré yavuze ko urwo rugendo ari ikintu gikomeye ku kigihugu ca Burkina Faso gisanzwe citwararitse gose ibijanye n'ifumbire na cane kigice kinini c'abanyagihugu bacu gitunzwe n'uburimyi. Bamwe bati mbega vyo bigiye kuvyara gukorana ko tuma fomi tora umuti w'ikibazo c'ifumbire idakwiye kibonekeza mu Burundi narijya abarimyi bidoga ko bari amafaranga ariko ntibaronke ifumbire ikwiye ku gihe. Ihinguriro fomi ikaba iri mu mashiramwe akunze kugendegwa n'abashitsi biteka baba bagendeye Burundi. Urugendo nk'ubwo kandi rwakozwe na President Samia Suluhu Hassan wa Tanzania rwavyaye ihinguriro rya fomi muri Tanzania. Mu gihe iryo hinguriro rimaze kwerekana ko rishaka gushinga amashami mu bihugu bitandukanye nka Angola, Uganda n'ahandi, ntitwareka kwibaza nimba koko n'igihugu ca Ibrahim Traoré naco kitoba kiri inyuma y'uwo mugambi wo gusaba ko hoshingwa ihinguriro fomi muri ico gihugu. Ni mu gihe abigisha 5,000 aribo bazohabwa akazi no mwaka wa 2026 hakenewe ni mu gihe hakenewe abarenga 14,000 biri mu nteguro yo kuronsa akazi abigisha mu mwaka w'ishure w'2026 iri mu cegeranyo c'ivyavuye mu nama shikiranganje yakoranye ku igenekerezo ya 12 Myandagaro uyu mwaka. Icegeranyo cashikirijwe n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ku igenekerezo ya 13 Myandagaro uyu mwaka. Uburyo bwategekanijwe kuri ico gikorwa cyo guhakaza abigisha bashasha ni miliyaridi 17 imiliyoni amajana 714 ndetse n'amafaranga murantunge ni miliyaridi 17 imiliyoni amajana 785 n'ibihumbi amajana 714 ndetse n'amafaranga amajana 286 y'amarundi. Nkuko Jerome Niyonzima bandanya bishikiriza iryo tangazo kandi ikavuga ko abigisha bakenewe bangana n'ibihumbi 14 amajana 330. Naho rero hataramenyekana ibizokwisunga mu kugira ngo abo bigisha baboneke mu mwaka wa 2025 mwaka wa 2026 ubushikiranganje bw'indero bwari bwategekanije gutanga akazi kubigisha 2,000. Muri uwo mwaka rero umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana yamenyesheje ko intonde z'abari barindiriye kuronswa akazi zitakoze ahubwo hakoze ikibazo. Mbere yaho mu mwaka wa 2024 mwaka wa 2025 hoho kugira umwigisha nk'akazi babanza kuraba ko yahora ari umukorera bushake canke se umukutsa kivi nkuko benshi babivuga. Bamwe bati ese koko gukinira mu Rwanda bizokunda kuri Aigle Ntwari? Umupira na politike ntibisa, tuzoja gukinira i Kigali kandi tuzoshika muri hoteli ya 5 Etoiles. Intinyishu yarawonse na Karutimana avugira umugwi Aigle Ntwari ko afise amakinga ko Aigle Ntwari tazoja gukinira i Kigali mu Rwanda. Mu gihe uwo mugwi w'abagwanyi uherutse waratomboranye na Al Hilal yo mu gihugu ca Sudani mu nkino nyafrika za CAF Champions League. Al Hilal ikaba ubibarizwa mu Rwanda ari naho yakinira inkino zayo. Hari abari bafise amakenga ko Aigle Ntwari leta zoja gukinira i Kigali kubera umubano Kigali na Gitega utifashe neza. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugoroba w'igenekerezo 13 Myandagaro uyu mwaka wa 2026 nta Karutimana avugira umugwi w'abagwanyi yamenyeshe ko amakenga yohera kuko politike n'inkino bitinjirana. Agira ati umupira w'amaguru na politike ntibisa, tuzoja gukinira i Kigali kandi tuzoshikira muri hoteli ya 5 Etoiles. Mu yandi makuru ariko aravugwa, Ebola muri Kongo yatandukiriye intara ya 6. Ikiza cha Ebola giterwa n'umugera wa Bundigo cateye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo kuva muri Rusamu y'umwaka cashitse mu ntara ya Bazuere, ikaba ibaye intara igira 6 ibonetsemo ico kiza. Iki mu kiganiro uhurongoye ikigo kijerwa gukinga no kugwanya ingwara zibiza Afrika CDC yagiranye n'abamenyesha makuru kwigenekerezo 13 Myandagaro uyu mwaka yamenyesheje ko hari umugwayi yapfuye hitanywe na Ebola Ibuta ku mugwa mukuru w'intara ya Bazuere. Gushika ubu Ebola ikabiri mu ntara ya Chopo, Hotwere, Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo, Ituri hamwe na Bazuere. Intara ya Ituri ikaba ariyo ibangamiwe cyane kuko ibice 90% by'abanduye bava muri iyo ntara narijya ariho yatanguriye. Mu biharuro vya nyuma vyatangajwe na leta ya Kongo, abantu ibihumbi 4,566 nibo bamaze kwandura mu gihe abandi 2,186 bamaze kwitaba Imana.
Mu Burundi harabaye imyimenyerezo yo gutabara mu gihe kwadukikiza ca Ebola. Ivyo bikorwa vyatunganijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwigenekerezo 11 gushika kwigenekerezo 12 Myandagaro uyu mwaka w'2026 ku mupaka wa Gatumba ahari ikibanza gihambaye cyo kwinjiramwo no gusohokeramwo abantu n'ibintu. Dr. Oscar Ntihabose umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu niwe yatanguje ivyo bikorwa ndetse anamenyesha ko hari mu ntumbero yo kuraba ingene ibisata vyo ku mupaka vyokorana mu gihe hari umugwayi abonetse. Ngarera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tushikiranwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'Urundi ndetse no makungu ya kure cyane cyane babiriko biravugwa mu bisata nka politiki ubutungane agati y'akazi na muntu ndetse n'ibindi byinshi babiriko biravugwa bigezwe ko ijya nino mu gihugu. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tubafitiye kuri no munsi tuza kubageza ko byinshi biriko biravugwa cyane cyane kuvyerekeranye n'igisata cy'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ivyagiye biratangazwa n'indongozi zitandukanye. No Muza TV rero Imana iba hezagire.